twumva twogumana namwe ariko ntivyokunda hari ayandi makuru abadusize tuba twirukanze kurondera ariko ico mukoze mubandanye mutuba hafi mu kupartage ivyo dukora mu gutuma chaîne yacu iduga ikagera kure mugandanye mwibuka namwe kuza kubaza ama service agiye atandukanye muri NDUFACOM Company niyo ituma natwe iki kiganiro kibashikira idufata mu mugongo namwe rero muze babahe ama service mukeneye urabakeneye amakamera canke iki ibijanye n'imanza abagomba kwiga icongereza no kwandikwa birabandanya n'izindi service zigiye zitandukanye gukotesha imodoka kuzana ibidandazwa bivuye mu Bushinwa abazohashika barahazi ni impande iri rya OTB impande ya Bicol ni hafi harazwi bazohashike bazohasanga service zigiye zitandukanye byemeza yuko bagitwaye Real Madrid nayo ati ntitwebwe ibikombe dufise ADN yavyo ati no kukanyuma tuzotegezwa gukina gushika championnat ihere ndabibutsa yuko Barcelona ifise amanota 76 Real Madrid nayo ikabisa amanota 65 barusha amanota 11 yose akageze ku ndwi ya 31 urumva rero isasigaye inkino inkinindwi urumva ntavyi we nawe ubona yuko Barcelona yamaze gutwara igikombe cyane mbosi ndabivuze ubone guhera ni amahera menshi bakura mu bitaro na gaze baratanguye kuza barashira amahera mu migwi turabona nka Paris Saint-Germain turabona Manchester City turabona na Newcastle na Liverpool baravuze ko bagomba kuyigura hakaba na Manchester United izi za Marseille zose ni gwaho bagoma bashiramwe amafaranga mugabo muri Afrika hari undi mugabo beshi baramuzi kwa Yasima yitwa Dangote uwo mugabo ari Dangote ro munya Nigeria afise amahera Shalom bakunzi ba Ndufacom TV nkuko bisanzwe nkuko mumenyereye ni mu kiganiro NDUFA SPORT uko twama turi imisore 3-4 uno munsi hari wafatiriwe hari haciye igihe tutabonana benshi bari badukumbuye natwe twari tubakumbuye ariko ni kwari kubanyoteza ahubwo twari mu buhinga tubandanya dusununura turondera hirya no hino namwe murazi yuko dutegezwa gukora ibi bagyohera nkuko bisanzwe ni Ndufacom TV ifatanije na Ndufacom Company basanzwe bari mu yandikwa gicongereza babandanya badufata mu mugongo nkuko mubizi uko mumenyereye ni Haore niyo nkuru aka De Blanco simba ndije nyene mba ndi kumwe nabagenzanje ngaha nawe nyene barashobora kubaramutsa imisi yari myinshi yes Blanco uri kumwe nanje ndaje ngo Titus nkaba dabaye kaze bakozi ba NDUFA SPORT ego muri kumwe kandi na Lewis wa Lewis aka Kunagwero nkabangarutse meze fresh kuri NDUFA SPORT nibaza ko no munsi bizagenda neza bakunzi ba NDUFA SPORT I think you are ready nibaza nkuko babimenyereye ntibadute babandanya badushigikira nkuko tugarutse turakeneye amakomantere yanyu please amakomantere yanyu niho twogera aho twifuza mukadukosoraho tuba tutabikoze uko muvyifuza byose ni kubwanyu mukadutera n'intege kandi mubandanye mushigikirana TV yacu kugira itera imbere no kupartage ibikorwa dukora mukagira utarabasabone we urumva uwo nibaza ko tutari kumwe araba bikore uwo bishobokera agire no kuri notification azararonka ibiganiro ubu tugiye kuza turashiraka ibiganiro anytime buri mwanya wari we wose reka nkuko twama tubigenza muri NDUFA SPORT mutama ngaha tubwire ingene uno munsi amakuru muri NDUFA SPORT tubafitiye yes Blanco no munsi rero tukaza kubashikiza bimwe mu kurikira mu Burundi turaza kurabira hamwe Primus League bari ku ndwi ya 76 bucaja mu ndwi ya 27 aho muriro waka hagati ya BUMAMURU na FLAMBO du Centre umwe BUMAMURU kafise 58 FLAMBO du Centre nayo 57 urumva ko muriro waka inota rimwe ryonyene rizohaturira turabandanye rero no muri Afrika turaza kurabira hamwe kandidatire y'abazokwakira kiriya gikombe ca kane 2027 bishobora kuza muri East Africa aho dushobora kubona yuko
ibihugu vyishize hamwe Uganda Kenya na Tanzania bashobora kuvyakira hamwe natwe tukabona kane muri EAC ego tubaza kubandanya cyane amakuru aryoshe cyane hari buraya aho buraya harashushe bariko barahatanira ibikombe cyane haba hariya mu mahiganwa akomakomeye uko ari 5 turaza guhera muri Premier League aho tuza kuraba ingene mugwi wa Arsenal ushobora kuba warayotakaje igikombe turaza kubirabira hamwe turabe n'ingene imigwi imwe nka Chelsea Liverpool ikomeje kwereka abafana bayo ko atakintu cyatari kirakora turabira hamwe ingene Chelsea iguma ihendagura amenyereza mbega cyo bari cyo gituma itari kiragira amalizat mu nkino cyane tuza kubirabira hamwe tuje hariya muri La Liga bamwe abafana Barcelona kavuga ati twamaze gutwara igikombe ni nyuma yaho zitsindiwe zose hamwe zatsinzwe zose umwe avuga ati nta cyahindutse abafana Barcelona igikombe twagitwaye Real Madrid ngo ntaco ndaheba tuza kwirabira hamwe turabire kandi muri Bundesliga naho no muri ruraka hagati ya Dortmund ifise amanota 60 hamwe na Bayern ifise 59 muri Ligue 1 naho ni wovuga yuko Paris Saint-Germain ngo yoba yatwaye igikombe ariko naho baracakina kiretse Lewis hariya muri mu Budagi amambe muri mu Butaliyano aho umukinyi Victor Osimhen Munyanigeria ari kumwe n'umugwi wa Naples igikombe buca mbere mw'i weekend bavuga yuko bashobora kugitwara marashaka kukibara dusimbiza rero tutwihuse tubaza guca no muri transfer aho koba aragakuru keza ku mugwi wa Real Madrid n'abakunzi bawo aho ngo Jude Bellingham uriya mukinyi hagati muri ngo yamaze gutanga faveur yuko azobakinira ariko Perez akavuga yuko ngo adashobora gutanga amahera ngo yigitangaza baza kuraba Messi araguma muri Paris Saint-Germain canke araja muri Barcelona n'ikibazo n'ikibazo abafana ba Barcelona kuma bavuga baza kuraba n'utundi duce kuri ayavugwa kuri Sadio Mane uriya munyabamba ari muri Senegal ibindi tubaza kuraba tubiceko nibaza yuko Franco woshora kutubwira rero amakuru ariko avugwa muri aya mu gihugu wacu Bujumbura harashushe reka tubanze turabire hamwe inkino zo kuri journée ya 26 igihe bakina ni New Oil tuzi tari mu kibanza ciza yari kirirahira Buja City yo ngahi Bujumbura na Buja City bitayiko biragenda neza mu iminsi Aigle Noire itsindwa na Rukinzo aho umukoca wa Rukinzo yavuze amajambo menshi aravuga yuko naho yotsindwa n'iki zose ariko Aigle Noire yamafise mu biganza kandi uravye inkino bamaze gukina yama yamutsinze yama yatsinze Aigle Noire akunda kuvuga ico bitwa bete noire no kuvuga Rukinzo nujya mukoca Aigle Noire yama yayitsinze n'igihe Aigle Noire yari imeze neza Rukinzo yama yayitsinze ni inkuru yagira avugwa ku mbuga abantu bakurikirana ibintu vya sport baravuga ati uwo mukoca nawe yarengeje kuko urumva yarishimye biteye ubwo baravuga ngo no musi naho twabatsinze kamwe ngo rukino twari turufise ngo harabakinyi ntari mfise ivyo vyarababaje cyane abafana ba Aigle Noire je nkabo tuzinanye canke abo natembereye bavuze ati ego umuntu agutsinze mugabo ntaca kwirata kuko kose ariko nyene kuryohererwa intsinzi bibaho Bumamuru ibandanya yerekana ubutwari mu kunyagira Interstar ibitsindo 5 umenga imigwi y'Ibujumbura irayibonera ni 5 nikurako ni otre bayita otre Kayanza United yari kiratsinda Olympic Star ibitsindo 2 Dynamique itangaza Musongati mu kuyitsinda 3-2 ni Flambo du Centre nayo nyene yari kiranyagira Magara Young Boys ibitsindo 4-1 urumva ko iyi migwi ihatanira igikombe n'ibitsinditsinda birateye n'ubwoba nta numwe aja munsi ya 3-4 aha tugiriye ko tusha tuvuga Magara Young Boys turavuga umuhungu bitwa Musauzi n'umuhungu atigera buri gitsindo niwe wa mbere ubu abafise ibitsindo byinshi ibitsindo 15 mu gihe umugwi wiwe utaza no mu bibanza vy'imbere abantu baravuga ati hamwe yoronka mwimigwi ikomeye twobona barande mu Burundi no muhungu ubona ko abishoboye je ndamuzi mu ma interscolaire yiga kuri Seriki yarakina ukavuga atego ico gihe Magara Young Boys yari kiri muri deuxième division vuga ati umwana no wakazoza tubandanije ni Message Ngozi yari kiranganya na Tigre Noire ubusa ku bundi Vitaro
yari kiranganya na Top Junior ubusa ku bundi plutôt le message ngozi yanganije kimwe ku kindi Vitaro inganya ubusa ku bundi urumva yuko iyi journée tuyiravye yari journée irimwe ibitsindo akamo kaba bitel kariko turiko turakabona ubu umusaruro w'ibitsindo urimwo bitandukanye no mu iyo minsi yahera turabiye hamwe rero ingene vyifashe hagati ya BUMAMURU na FLAMBO du CENTRE ni ibintu bitoroshe inota rimwe ryonyene ubwa mbere biruka ari batatu na Vitaro ariko ubu Vitaro irashobora kuba yaravuyemwo gatoyi kuko urumva bo bafise 58 undi 57 Vitaro nayo ikacigira 48 na message 47 urumva yuko izo barasa n'abazi boshora no nka Vitaro shora kwihebura ati nta gikombe izo vraiment zirasa n'izasubiye inyuma ariko ubu aho tugeze baranganya nta numwe afise ikirarane bose bageze bazoba ryari barakina journée ya 27 BUMAMURU 58 sindekura FLAMBO du Centre sindekura biragenda gute igikombe turabona ugitwara ku munsi wa nyuma nko mu myaka iheze mu mwaka wahera cyangwa jewe uko mbona ndabona bitoroshe je nanje uko ndabibona bwana Kunagwero je ndabona yuko iganwa ryo mu Burundi risigaye riryoshe ku buryo Primus League tushobora kuyibona yuko twageranya na hariya mu Bwongereza aho mu Arsenal na Man City biguma bigeranako Lewis we nawe niko bibona mbo je uko ndayibona Primus League titre na De Blanco uko mbona Primus League nababwira ko Primus League igeze ahantu rero Primus League igira uburyohe cyo kimwe n'amashampiyona y'ama competition amenyerewe bakomeye cyane hano kwisi nobwira abafana ba Primus League yuko Primus League igeze ahantu haryoshe kugezaho kuri 26e journée taba turabona equipe iri capable yo gutwara Primus League ama equipe abirakaba kiri karanyinyurana mbega igikombe kiraja mu Cibitoki igikombe kiraja Igitega igikombe kiraja cyo mwaka cha Primus League anaco gituma nohamagara abafans bose ba football gushigikira iyi migwi gushigikira imigwi duhereye kuri za BUMAMURU eka mbese ikipe yose ku bibuga tukabona fans tukabona ambiance muyinga hehe kuko Primus League iteye imbere en fait n'igihugu cyateye imbere turagira visibility au niveau mondial kabisa ego ico kintu vuze nico bwana Lewis umupira w'amaguru hamwe wotera imbere mu Burundi vyotuma n'abanyamitahe bazana amafaranga hama n'igihugu kwikaronka amafaranga hama n'abashize imitahe muri football nabo bakaronka amafaranga hari ikintu bwana Branco waruvuze mu kanya ati musauza namubone muri interscolaire none kubera iki imigwi ikomeye za gukura abakinyi muri ma interscolaire kubera iki tutu mu Burundi hatowa pepiniere y'amakademi bagashiramwe amafaranga ubundi bwo imigwi uko tubizi kuvana kera nuko ahubwo ubu biriko birasubira inyuma ministere ya education ahubwo yarakoze ikintu gikomeye abakinyi benshi hari abakinyi benshi bababoneye muri interscolaire urumva niko karyo baronka ko kwigaragaza usanga umwana nta academy arimo ntaki ariko football imurimwo ubwo yakina muri Magara Young Boys mugabo akiga kuri seriki mugabo niho hantu abantu bose batanguye kuvuga ati kuko urumva wasanga ahuriyeyo n'abandi bakomeye kandi turavye wica uvuga byaratanguye kuza urabona haraje za message ubu tworonka n'iyindi ekipe imwe cankwe zibiri zikora nka message kuko je vraiment ndavye aho message yakuye football naho tuvuga yarakoze igikorwa mu Rumonge Ingozi Bujumbura Igitega vraiment barashize umupira ku rundi rwego nico gituma rero n'iyindi migwi yo bikora ikagira ama academy Vitali kavuga ati ndaza aho nja gukura abana biwanje nirereye bagashiramwe uburyo ivyo rero ni bya bindi bica bisaba yuko ama company n'ibindi bintu bishiramwe uburyo kuko abantu arazana umugambi ariko ama societe yo mu Burundi ntaramenya kuinvestisa muri ari ivyo ni ngorane dufisa mu gihugu dusaba abantu babadeje surtout turiko turaronka abadeje n'abaki bakiri bato baba barabiciyemwo barabe mugisa nta company nimwe itabifise igisata nkico kuko ni publicity ubu BUMAMURU igiye gukina ikwambariye intoze yiwanyu abantu bose barabaza none kiya kintu canditswe ko niki nikihe barara bamenye ico kintu je namye ntanga karorero ubu nk'umuntu
uwo muhungu wacu akina mu Bufaransa aje no mu Burundi nka company yo mwitanga agishika agashika yambara ibintu vyabo ntiyo bahejeje kumenyekana nibaza yuko turiko turavugana ashobora kwambara ishati y'igitenge ca adukunde akambara Ndufacom Company wenda ko yataho yoca hose ukatumenyekana Ndufacom Company ni iki bose imiduga yotonda ngaho tukabona naho tubakwiye uko bigenda kose Branco ama entreprise yo mu Burundi yarakwiye kuza araraba ingene ashira amahera mu bantu b'abartiste impano abafise impano haba mu bakiri abarimvyi riko biraza abacapa n'abandi hama bikazana amafaranga abartiste nabone nabo yakunguka mbere nibaza yuko na Lewis ibi bintu byoko baza gutora abanyeshuri mu interscolaire biratuma umukinyi w'umupira w'amaguru baza kumubona afise nk'imyaka nka 20 bababona bakuze ukazosanga akiniye umugwi nk'imyaka 5 gusa agaca saza oro bamukuye muri academy bana ni buraya yuko umukinya atangura gushaya ninga afise imyaka 16 17 nka kuriya kwa kubera babiberere nibaza yuko ikintu twoca tuvuga ku iyi Primus League ntitwogenda tutaravye imigwi iri mu gukoroka nayo burya hajya tubona ingwano y'abagomba gutwara igikombe ntitwigera tubona ingwano y'abagomba gukoroka iyo rero yaba ari ingwano ikomeye turavye aha ino munsi hariho Nyoiri hariho Top Junior Dynamique Bujumbura City Tigre Noir Interstar na Magara Young Boys aho ni kuva ku manota 29 uwanyuma na wafise amanota 18 Top Junior we urabona ko biriko birasa n'ugwica mugabo haracari kare mugabo iyi migwi yose kugera ku mugugira 10 batagwanye barashobora gukoroka urumva niyo n'intambara iri nepfu twama twabibonye bwana Lewis yuko mu migwi nkariya cyane hariya mu gihugu cy'Ubwongereza imigwi iri mu gukorokira abangamira ijya migwi igomba gutwara igikombe ugasanga yayitsinze ugasanga Manchester City kiratsinda Arsenal mu gumugwi wa nyuma wayitsinze bijya navyo biratuma ihiganwa rica riryoha nawe ndiko bibona Mbo icyo novuga nk'ibisanzwe ni bato yabaye hagati y'imigwi ya mbere n'imigwi ya nyuma niko bimeze ni mu marige yose agize iyisi mu bisanzwe nta kipe nimwe yifuza gusubira muri deuxième division kandi ikipe ziri muri ziriko zirakina amajune ya nyuma bari fighting iri hagati y'imigwi ya nyuma eka mbese n'imigwi ya nyuma nkivuga cyane kuri Primus League reka mvuge kano kantu kuri kintu bita academy tubura importance y'ama academy kuko nyimba tuvuga ngo Brazil ngo irafise ibihangange mu marige akomeye yo kwisi akenshi baratena cyane kintu bita ama academy mbese na leta igafasha cyane ama academy tureke n'ama club canke abo tokwita aba beinvestisa cyane muri football leta ubwayo irashiraho politique yo gufasha les academistes aya mashuri y'ama academy kugira ashobora gutera imbere cyo gituma mona Brazil yamifise ibihangange muri za Europe eka mbere no marige atandukanye ngaha ku isi rero turasavye gouvernement de Burundi ko yofasha cyane mu kintu cy'ama academy agafasha ama club yo mu Burundi tutovuga ko afise uburyo bunini cyane ariko leta igashiraho politique yo gufasha ama club kugira ama academy atera imbere ntitubone message ngozi gusa refse academy tukabona n'ama club yose afise ama academy guverinoma igashira mu kuboko eka mbere n'aba diaspora bagashira mu kuboko kugira football yacu Burundi itera imbere komsa natwe tuzoronka ibihangange bishobora kuduserukira mu bihugu vya buraya ashana ne uko ndacho baze bwana Lewis ico kintu vuze c'aba diaspora na cone ni kintu gikomeye kuko hariho n'ibihugu usanga aba diaspora aribo baterere cyane mu iterambere ry'igihugu usanga cateye imbere gose igihugu na cone ico kintu vuze ni ciza nkuko tubona babitanguye bako baraterera mu iterambere ry'igihugu baterere muri domaine zose no kuba twe turabisabiye muri domaine yacu ya sport baze baterere igihugu turakeneye kubona rya stade ntwari kirubakwa tubona n'ikindi kibuga mpuza makungu volleyball basketball nibindi vya judo nibindi bwana Branco makuru mu Burundi reka tuyagarukirize ngaha zoza turababwira ingene bimeze amakuru mu Burundi tuzoza mugabo twobacishiriza ko uko inkino zigiye kuba
mw'iyi wiki igiye gukurikira twihuse ni Dynamic izohura na New Oil, Magara Young Boys na Kayanza, Top Junior na Message Ngozi, Bujumbura City na Aigle Noir, Interstar na Vitaro. Rwari urukino rukomeye mugabo rutabereye Bujumbura sikirenga. Ni Olympic Star na Musongati, Rukinzo na Bumamuru, Tigre Noir na Flambo du Centre. Twovuga yuko atarukino rugoye cyane naho atano rukino na rumwe rwigera goro cyane gose. Ego nuko bipanze muri Primus League, tuzoza turababwira buri mwanya ingene ibintu vyifashe. Wakoze Branco tuja muri Afrika, tuja gukirariya muri Afrika. Igikombe ca haya buriya ibihugu ntuze ya kafu cyo kimwe na FIFA iyo bagiye gutunganya biriya bikombe vy'isi vya kane n'utundi n'ibindi bikombe canka amafinale baraza baravuga ati uyu mwaka turatanze offre amakandidatire muzane tiba ni igihugu gishaka kuzokwakira rino higanwa tuze dukore mu gihugu iwabo. Rero kane ya 2027 kafu yaratanze offre, habonetse amakandidatire ane gusa. Kandidatire ya mbere niyo gihugu ca Algeria, ca kabiri ni ca Egypte mu Misiri, ikindi ni Botswana womengo nta n'umuntu yaniyumviriye umva yaratinze mu majambo make. Hakaba n'ibihugu bitatu vyishize hamwe aribyo tugomba twogarukako, hari igihugu ca Kenya, igihugu ca Uganda n'igihugu ca Tanzania iri muri East Africa. Lewis uwo hamahigwe ikandidatire y'abandi nibaza ko kintu cereke kandidatire mbanze gukengukira cyane Tanzania, Ligue ya Tanzania kuba yarimvire gutanga iyo kandidatire. Nibaza ko ari kintu ciza, n'ibihugu byo muri EAC nyimba bigira nk'icyo twakwita amatora byoshigikira cyane igihugu ca Tanzania, natwe tugashobora kubona kane iri ngaha mu bihugu byacu vya EAC byo byiza cyane. Ariko nibaza ko amakritere canke amanota atangwa na kafu, twebwe twipfurije amahirwe cyane Tanzania, ariko igihugu gifite amahirwe cyane yo gutahukana iyo kandidatire. Nibaza ko kafu ifisi amakritere abirako kugira ya acorde nibaza kandidatire. Je ndiko ndaraba kuba barishize hamwe ari batatu, Kenya, Uganda na Tanzania, tukaraba ingene Tanzania igize imisi vyigenzamwo neza mu maclub za Simba na za Yanga, tukaraba n'ingene Uganda nayo mu manasyo igerageza aho ni ya pare ya football. Hama tugiye kubijanye n'ubutunzi, amahoteli niki, vraiment ndabona Kenya yo yurabizi, Nairobi za mu bisagara vyiza bikomeye, Dar es Salaam nayo nyene ntiri hasi, ni Kampala naho nyene haragize. Usivye yuko bari abarabu menga asha muhiganywe baba bagufise, mugabo twokwifuriza amahirwe ibi bihugu vya East Africa, natwe East Africa ikaja hejuru ikakira izo nkino zikomeye. Go Branco kubisanzwe nibaza yuko aha aye nka kandidatire twoha amahirwe menshi yo bari ya Kenya na Uganda na Tanzania, kuko yo bari na visibility kuri EAC, natwe tukaboneka ku isi nka EAC raziko ari yavuba mugabo bavuga yuko iri kiratera imbere kandi ikomeye. Nivyo twoyifuza kugira ngo iboneke ku isi, kuko iriya kane burya irabwa ku isi hose, abantu bakavuga ati irikibera muri EAC, kuko urabona ibihugu bitatu byo muri EAC ni nka EAC yose. Je ndabona hamwe bigenze neza, ndabona umenga iyi ntuze bazoyitsindira, kuko ibintu by'ubu tutabeshanye harajamwa na ntuze ya politike, barashobora kuyitsindira kubera ico kintu bishize hamwe. Turavye ibindi bihugu bimaze kwakira cyane izo nkino, hamwe twogira Imana ibi bihugu vyacu vyishize hamwe bigakwiza amakritere basaba, nta kisivya yasirazamo nibaza yuko Branco nibaza yuko kugira CAF irindi selectiona ama candidature ikakwemerera gushika hari d'abord les conditions ama conditions principales ivyo bihugu vyabanje kuzuza. Rero nibaza yuko twoha amahirwe ivyo bihugu vyo muri EAC natwe tukaboneka ku isi. Hama tukiri kw'ivyo nyene vya candidature no bamenyesha ko kandi igikombe c'isi kizoba muri 2030
n'amakandidatire nayo yarasohotse harimo kandidatire y'ibihugu bitatu vyishize hamwe nahone ibihugu bibiri igihugu ca Espagne Portugal na Maroc ivyo bihugu rero nivyo baguma baha amahirwe yuko ngo bishobora kuzokwakira iryo higanwa narijya atagihugu cyo muri Afrika caheruka kuba kandidate havuye muri Afrika y'Epfo mu Afrika 2010 ariko ico mbona je ndabona ego barashobora kuyitsindira neza ariko Maroc izobihomvye ati Maroc izobihomvye gute imaze kudepoza nk'incuro nka zitatu kandi bayiha amahirwe ariko bivanye nuko tubibona ugasanga bakatishije kandi yari kwije ibintu vyose hamwe uvuga ati nta handi yari kuja muri Maroc ubu rero uko mbona barashobora kuca bayiha ivyo bihugu byo bategezwa kubiha uravye nta gihugu kimwe coza kibidomina gusa Maroc hari gihe yo baramahirwe yo kuzoca baronka izindi mu nyuma kubera bazoba bamaze kuronka uko bigenda kose ryo bariteka kuri Afrika hari igihugu kigiyemo cakira igikombe c'isi tubitse kandi yuko imigwi ubu yihiganwa rya mondial rizokurikira rizobamwo imigwi 48 apana imigwi 32 nkuko rizoba gikwiye bwana Lewis n'abakunzi ba Ndufa Sport tugize imisi tubibona mw'iyi myaka ya vuba abo mu kigobe c'abarabu bari abarabu bafise amahera menshi bakura mu bitaro na gaze baratanguye kuza barashira amahera mu migwi turabona nka Paris Saint-Germain turabona Manchester City turabona na Newcastle na Liverpool baravuze ko bagomba kuyigura hakaba na Manchester United izi za Marseille zose ni gwaho baguma bashiramwe amafaranga mugabo muri Afrika hari undi mugabo beshi baramuzi kwa yasima yitwa Dangote uwo mugabo ari Dangote ro munya Nigeria afise amahera menshi ari hari mu bagwiza tunga ba mbere kwisi yaguze umugwi wa Valenciennes mengo no muri deuxième division mu France ariko akaba yari yifuje kugura umugwi wa Arsenal haraciye imyaka avyifuza ubivuga kwikire wisi Mbo nibaza ko Dangote ni umugwiza atunga mu milliardaire azwi cyane muri Afrika eka mbese si muri Afrika gusa ni buraya Dangote arazwi cyane kuko uretse n'amasima akora Dangote arakora n'andi ma business n'umunya Nigeria akomeye cyane afite amafaranga menshi yifuza kugura equipe ya Valenciennes yo mu Faransa yaramaze gutanga akayabo kama miliyoni nibaza ko mu minsi mike dushobora kubona Valenciennes iramutswa umuguzi atungwa muri Afrika akarusho twavuga cyane Afrika yo bikuramwo nkuko bisanzwe murabizi yuko iyo umuntu ashaka gutera imbere ateza imbere wabo nibaza ko ari atu kuronka umuguzi atungagura amakipe yo buraya muri Afrika kuko bica byoroha cyane kwa abajene bacu bari talentiwe muri football kuca baronka amaklub amaconnection surtout n'amaklub y'Iburaya nibaza ko cyo bari ikintu ciza cyane n'abandi bagwiza atunga bishize hamwe bagatanga kugura amakipe y'Iburaya abo muri Afrika nibaza ko bientôt twubona natwe Afrika yacu itanga gutera imbere yego nibaza yuko ico kintu kubisanzwe football hari ikintu izanare wisi ca visibility cyane abarabu basigaye bafite visibility uzobona nka Cristiano agiye muri Saudi Arabia hariya mwari yaganwa ubuye RMC ikiya kinyamakuru RMC inkino zose Cristiano akina bazicishako urumva ni visibility igihugu kironka visibility nziza cyane gose Branco bakunzi ba Ndufa Sport katunyarukira hariya ku mugabane wa buraya aho duhera mu gihugu c'Ubwongereza muri Premier League aho muri kuraka hagati ya Arsenal na Manchester City bwana Lewis hari ico tubwirako Ego ni Primus League igeze mu bihe byayo twavuga nayo nyene toroshe Premier League plutôt ni Premier League nayo igeze mu bihe byayo bitoroshe ni equipe ya Manchester City yakinye urukino rwayo twavuga yari journée nziza cyane yari ya finale kabisa yari kirahuza Manchester City n'umugwi Arsenal aho Blanco no kwibutsa ko Arsenal yashoye kunyagirwa ibitsindo bine ku gitsindo kimwe cyabonetse
mu match iri mu guhera mu mita ya kabiri aho Arsenal yashoboye kunyagirwa ibitsindo bishika kuri 2 muri mita isura kunyagirwa ibitsindo 2 muri mita 2 novuga ko ari Man City yashoboye kumetriza urukino rwari ko rurayihuza na Arsenal yerekana ko Manchester City kiriya equipe ifise haje gutwara Premier League uyu mwaka. Ni bintu bitangaje umungu Primus League na Premier League ya urumva kwera ukuntu bishushe byose usanga mu mutwe wiguma. Ni ikintu catangaje abantu benshi ukuntu Arsenal yatsinzwe kujya kuntu rwari urukino rufatwa nka finale rwari urukino abantu bose biteze igitsindo kimwe ku kindi ubusa ku bundi urumva bavuga ati iyi ni finale kandi byaraboneka ariko igitangaje no kuntu City yanyagiye Arsenal bikwiye bimwe abafana ba Arsenal baraye batameze neza bakimara gutsindwa ibitsindo 2 ikizere cyo gutwara igikombe cabaye kirangira ariko mu Bwongereza uru rukino rwa Man City na Arsenal do toute façon yari amakrebe ego Arsenal akomeye ariko nitwavuga ko Arsenal akomeye nka Man City umwaka oya equipe ya Man City ifise ibihanganga bikomeye cyane uravye inkino bari bamaze gukina uwo mwaka nta gihe na kimwe wasanga iyinyagira uko kose kutugerageje kuraba Arsenal haraheze imyaka ishika muri 6 idatsinze equipe ya Man City ni myinshi kuri Man City ariko ntiyahora yinyagira kujya bivanye na pression y'urukino haje inkino ziratandukanye ugiye gukina urukino uzi yuko utsinzwe igikombe kikujanye bitandukanye no gukina Fazare ni n'abafana ba Arsenal benshi mu Bwongereza bashobora guha amahirwe cyane draw kavuga ati n'imiburiburi kuko Etihad ni ikibuga kidasanzwe baravuga ati n'imiburiburi tugerageje kuraba turashobora kuronka draw tukaronka inota rimwe Arsenal gatwa inota rimwe Man City gatwa inota rimwe ariko n'urukino novuga ko gworoheye cyane Pep Guardiola kuko turavye defense ariko rakinisha tukaraba milieu tukaraba attaque ni equipe iri bien organisée ni equipe ubona ko yari ikeneye intsinzi kutke kandi vraiment kudisha po kwa fans wa Man City abo baherereye bose kudisha po kumutoza kudisha po kuri club ni club uyu mwaka tubona ko iri bien determine kandi ishaka ikindi kintu ariko ntibirarangira baracari kuri joro je novuga Branco novuga Lewis avuze ngo kudosha po kwa fans ba Manchester City ahubwo kudosha po kwa fans ba Arsenal umenga igikombe bagitwara Arsenal no mugwi ugiye kuraba uriya mumenyeza Arsenal aha nakujya mugwi nkuko warubivuze ni Arsenal yamaze kuba kariye muri Champions League nyuma y'imyaka ishika nkuko warubivuze umugwi wa Manchester City ntihogeranya na Arsenal baravuga yuko ntuze uriya Guardiola amaze gukoresha umuriyari durenga w'amadolari w'amahero amaze kugura abakinyi hariya muri uriya mugwi wa Manchester City nta mukinyi numwe ari munsi miliyoni 50 ariko muri Arsenal hari nabo ku buntu hari nabo nibaza yuko hanini nibaza amahera makeyi nibaza yuko ico twohagarara ko ari rero nibaza yuko ahubwo novuga yuko tikudosha kwa kujya mu menyeza wa Arsenal n'abafana ubundi bwo je ico mvuga nuko ntibirarangira inkino ziracasigaye Man City iracafise ibirarane nifise ibirarane byinshi ifise ibirarane 2 no kuvuga isigaranye inkino 7 Arsenal ikasigarana inkino 5 mu Bwongereza igikombe utaragikora ko ku maboko ntabari gwawe biragoye kuvuga yuko kuko naho dufate Man City yotsinda izo nkino zikirarane ishobora kucirusha Arsenal amanota ubu bafise 75 Arsenal Man City bafise 73 dufate kwitsinze inkino zose ikigira amanota 79 sivyo baca babarusha amanota 4 mu Bwongereza umuntu murusha amanota 4 ntuburatwara igikombe urazi yuko hari igikombe cigeze kuva mu ndege cagiye hari yabagisubiza inyuma umva rero ntibirarangira nivyo Blanco ariko ndakwibutse ko Arsenal iruka gutsinda match halo premier z'ukwezi kwa 4 2023 Arsenal nikuvuga imaze 4 match ata manota 3 iri kiratsinda twibutse ko Arsenal ho gutsinda urukino rwa Leeds inyuma yacikiye na West Ham na Liverpool Prito ikina na West Ham ikina na Southampton ikina na Man City no kwibutsa ko Arsenal ibi bihe byo guhunganya match cyangwa gutsindwa match yabiheruka mu mwaka uheze
kuva uyu mwaka watangura Arsenal ntiyari bwigere itsindwa inganye match zine consecutive. Urumva ko Arsenal mu ibihe vya nyuma iriko iramera nk'itrena irarushe bitandukanye na Man City, hariho kuruhana press, bitandukanye na Man City iro gutakaza match tsindwa na Tottenham. Bwana Lewis kunagwero tuvyumvikane mu Arsenal ni hamwe natangura ndakubwira ati Guardiola afise equipe yubatse ku miliyaridi urenga wa mayero, ariko Arsenal turabe mu imyaka yavuba umukinya zimvye ninde mbega irafise bench. Mugwi wa Manchester City ugiye kuraba Riyad Mahrez nta nikibanza yarose kuri Arsenal cyo gutangura. Mbega muri Arsenal woronka umukinyi nka Riyad Mahrez ari naco gituma afise bench cyo gituma yavuze ati kudo chapeau kuri Arsenal, kudo chapeau kuri Man City kuko ni exploit idasanzwe. Man City ni vyayo ifise bench ya City yotsinda Arsenal. Rero ntituje kumanipira ibintu, ariko bivuga ko ari Arsenal abatanguye championnat n'ubu nibo bakikina. Mugabo bivuga ko Arsenal yashoboye kurusha amota ashika ku 11 Man City. Ababizi baravyibuka ku championnat gira atandukanye. Bwana Lewis tudatevye kwivyo, reka ahubwo turabe inkino basigaranye, turabe ingene bimeze. Umugwi wa Manchester City usigaranye inkino indwi, umugwi wa Arsenal nawo usigaranye inkino zitanu. Mwizo oye mu mugwi wa Man City harimwo ugwikirara ni gwa Brighton, izoca usubira Fulham, isubire West Ham, isubire Leeds, ije subira Everton, hanyuma Chelsea ihereza kuri Brentford. Arsenal nayo ifisigaranye inkino zitanu. Izo nkino zitanu ni Chelsea nizosubira Chelsea ku munsi wa kabiri igisubira Newcastle, zose ni match zikomeye. Igisubira Brighton nayo ni match ikatse. Igisubira Nottingham Forest, hama icusubiza kuri ishihereza kuri Wolverhampton. Ico novuga gatonya tite sinovuga ko Man City yamaze gutwara Premier League, ariko novuga ko ubu tuvugana amahigwe aracari mu biganza vya Man City. Sindiko ndahengama mvuze amahigwe novuga ko Man City uifuse probability nyinshi zo gutwara Premier League plutôt mu mbabarire, kuko Man City ishoye kumetiriza zino match ndwi zisigaye igikombe yabigitwaye. Jico mbona Arsenal usivye kuruha twari tuvuze yari ifise na pression yo kumva yo twari igikombe, ugaca usanga bariko barakina mu mutwe bagize, ariko mu gihe ubu botangura gukina bavuga ati turabona amahirwe yatugize bazokina batuje, nabo nyene amahirwe ariho. Ariko ikindi mbona kuri City nukuntu hari nkino zibiri zisobetsemwo tutavuze, inkino za Ligue des Champions. Inkino za Ligue des Champions nurukino rushobora konona mu mutwe Man City bigaha amahirwe ya Arsenal, kuko City imaze gutsindwa na Real ikabuzwa, irafise inyota yo gutwara Champions League. Ahanini niho amaboko ibiganza vyose biri. Rero mu gihe nko muri Real yo imerera nabi yogira iki cankwe mu nkino izokina yitegurira Champions League, ni nakantu kamwe konyene gasigaye gaha amahirwe ya Arsenal ko bashobora kuba pertibe nizo match za Champions League. Naye handi hoho amahirwe barayafise, ariko mu Bwongereza igikombe utaragishikira ntibiba birahera. Aston Villa iraza ikagutsinda, Leeds ikakugira nkuko ni hatari. Premier League nkuko twatanguye tubivuga, inkino iriya migwi koroka niyibangamira imigwi igomba gutwara igikombe. Uko bigenda kose y'aba Arsenal ntiratakaza igikombe, y'aba Man City irashobora kugitwara, bose baracari muri course. Reka turindire bizovamwo, hama inkino zose nta na rumwe mu Bwongereza rudakomeye. Urumva ntitwoca tuvuga yuko Arsenal Manchester City imaze gutwara igikombe, oyaye ahubwo reka turindire bizovamwo turaba ahubwo yindi migwi ngene yifashe. Tuje ku mugwi wa Chelsea. Chelsea numugwi umaze gukoresha mu imyaka kuri saison iyi turimwo ni saison yo mu mwaka uheze
bamaze gukoresha miliyoni amajana 666 umva amafara ako kayaba ingene kangana gakwiye ariko Chelsea barizwa ku mwanya w'11 Bwana Lewis wewe woshobora kubisigura gute ico no kongerako nuko iri no muri ya migwi ifise amahirwe yo gukoroka ishobora gukoroka umwanya n'umwanya no kuvuga ntirarusimba yahitokoroka ko nkino zisigaye iravye nabishobora gukoroka kandi imwe na Arsenal Man City na Man City aho bwa Brighton na bwa Newcastle ico novuga ko equipe Arsenal Tite na Blanco plutôt kuri equipe ya Chelsea no ndabamenyesha ko ifise urukino na Arsenal zokina ku munsi wa kabiri nabwira ko Chelsea atakintu kinini turabona Frank Lampard yaje guhindura muri equipe ya Chelsea ndabutsa ko Chelsea rikiramviza ya kurokirita muri cyo Pochettino kandi ibiganiro bigeze kure murashobora kubona Chelsea mu mwaka uza yiki yatozwa n'umutama Mauricio Pochettino akosino gana kavuze hanyuma tugiye ku ma resultats sur terrain ni Chelsea twavuga ko iri muri forme iteye ubwoba ibihe vyayo bibi cyane itigeze kubamwo ni Chelsea rikiramara match zitandatu atamanota 3 ishoboye kuronka ni Chelsea riko gutsinda umugwi wa Leicester City nibaza ko ari mu byo mu kwa kabiri mumva ko Chelsea twavuga ko iri mu bihe bibi cyane ariko twizera ko Frank Lampard aramaze kubona yuko equipe itari mu bihe vyiza na gato jo bundi yatanze press conference aravuga ati ni equipe iri encore jeune iracafisa abana bataramenyerana ni squad itaramenyerana ta cohesion iratangura kuhaba ariko Frank Lampard aravuga ati ni equipe juko ndayibona ifise akazoza ejo canke hirya yejo birashobora guhinduka nobabwira ko Chelsea vraiment Jesse ndayibona mu makipe ashobora gukora uyu mwaka umugo etitwaye neza no kuri irakoroka none ni yagomitsindwa Bwana Lewis nkuko twabivuze kuri Arsenal na Manchester City byose biracashoboka kandi no kuri Chelsea biracashoboka tuyipfuriza amahirwe yo kudakoroka ariko tuvuze nkuko nitwoca twifuza kuri ya 20 nawo cukoroka ahubwo reka tuhindire kizopfamwe ariko uko bigenda kose hobabara abantu benshi Chelsea hariho hashobora kuba hari kibazo muri organisation yabo indani mu mugwi nkuko twabibonye igihe uri Abramovich agurisha ijya mugwi kubera iriya ntambara bamwagiriza ko ari proche ya Yulia mugabo Putin ahubwo nibaza yuko hari ikintu muri organisation interne hari ikintu kitameze neza nabundi bwobwo squad irayifise ikibazo cyo gitegerezwa ni Didier Drogba yari bamubajije aravuga ati jewe Chelsea mbona sinibaza ko ari Chelsea yacu we yavuga ati Chelsea yacu sinzi yuko ikibazo kiri mu ntwaro bitandukanye na Abramovich akihari ariko acaravuga ati ariko no mu bakinyi harabuze wa mukinyi ahagararira abandi ashobora guhindura ibintu byose ashobora kubabyira umugwi wenyene akabaturiza akababwira ati tekana naho baba batsinzwe urumva habuze twovuga ni rukinzi habuze ni leadership ego yavuze ati ico nico mbona mu bakinyi kibuze ati nayizi bisigaye ingorane twoyironderera muri organisation Bwana Lewis na Blanco bakonzi ba NDUFA SPORT twagiye turabona mwiri higanwa rya Premier League twarabonye ibintu bishasha nta muntu numwe ariteze yuko mugwi wa Newcastle washobora kuza mu migwi ihangana mu migwi ya muri Big 4 nta muntu ariteze yuko Chelsea yoja ku mwanya wa 11 nta muntu ariteze yuko Liverpool yo kubitwa ibitsino nka kurya tubibona none Bwana Lewis nko ku briefing wo bivuga kwiki kwiriganwa rya Premier League ryo mwisezo turimwo hariko hakozwe iki ku migwi canke haburi iki ku yindi migwi bimeze gute reka mere cyane kuri Liverpool nkuko twako turavuga Chelsea ntitwasigana Liverpool kuko ni Liverpool nkuko twama tuvuga mu biganiro byacu bya NDUFA Sports ni Liverpool uyu mwaka tubona ko ari equipe tuvuga atapwa yazananye nk'iyo yahorana mu myaka 2-3 iheze ni uyu mwaka Liverpool kuva havugwa igena rya Sadio Mane akanava no mu mugwi Liverpool yagize shite mu buryo buteye ubwo ni Liverpool tubona ko tuduta cyane ko no kukina Europa League umwaka tubona bikigoranye igifighting n'ama equipe atandukanye kugira nke n'uburenganzira bwo kuja muri Europa League ari Liverpool bizoyigora novuga ko ikibazo cya muri Liverpool abenshi baravuga ngo igenda rya Sadio Mane kwa ariko
novuga ko uyu mwaka na Swad Answa ya Liverpool ubona ko ari abagabo bariko barakura ni ba Matip muri defense bariko baragira amadeshe technique menshi ba Van Dijk uyu mwaka atariho bari mbere muri rusange ni Swad yose ya Liverpool ubona ko uyu mwaka batedetermine apari imvune uyu mwaka bagize nyinshi cyane surtout muri Mileditere twabonye abakinyi benshi bagiye baravunika bana Bikeita bagenda baravunagurika nibaza ba Alcantara bakinyi iminota mike nibaza ko uyu mwaka Liverpool kabisa tubona turi hasi tuvugiye kuri Newcastle nayo Newcastle mu busanzwe yarahinduye umubosi wa ngira ngo murabizi igugwa n'ubundi mu boss Newcastle yagarukanye cyo bita fighting spirit fighting spirit y'ubwoba ifashijwe n'abagabo nk'abasake basigaye bakora ama penetration y'ubwoba ifashijwe n'umutoza wayo akomeye cyane ni Newcastle twavuga ko uyu mwaka irabikora bigashimwa ni yama equipe yama yatangaje abantu muri Premier League byarabaye no kuri za Leicester City vyabaye kwa yama equipe ugasanga hari equipe imwe ijike exploser igakubita ama equipe akomeye nibyo rero ko birashika kuri Newcastle umwaka twizera ko Newcastle kabisa ishoye ku managementinga inkino zisigaye ishoye no kuja muri Big 4 ikarongorenga bwo gukina Champions League mwakoze Branko nawe hari ico ufise uvuga mbere nogira ko kuri rusangi mu ma championnat yose ni shite yabaye ibi bintu byaje inyuma ya Covid ubiravye guhera inyuma yo muri 2020 hari ukuntu imigwi yari ikomeye ko yatwari twimenyereye ikomeye wasanga kubera urumva ubutunzi kwisi hose bwaragabanutse bugabanuka hose rero ubu ntibizogutangaza ubona Aston Villa uyibona mu bibanza bitandatu vy'imbere kera wayisanga inyuma za Chelsea nico cahabaye uravye no muri za Espagne ubu za Sevilla na za Valence zibarizwa inyuma uravye mu Budagi hehe mu Bufaransa nuko no kuvuga ya migwi ikomeye ntikigura abakinyi uko ivyifuza ubu rero bose bakoresha inguvu zabo nico Lewis harakantavuze kuri Newcastle nariko ndiyumvira cansanga yuko hariho imigwi burya nkiri ya migwi ya Real Madrid za Chelsea Barcelona urabona yuko ni migwi ifise muri management zabo bafise kuva kera yuko bamana abakinyi bakomeye no kuvuga umukinyi imyaka yose muri kariya ka shite y'amafaranga bico byibonekeza no kuri no kuvuga ingene vyari bimeze uravye nko muri za Allemagne Espagne no mu Bwongereza no kuvuga nk'imbari ka Leipzig kadugije umutwe Bayern hakwa kugura abakinyi nka batatu bose nuvuga rero ubu hamaze kubura uburyo bakaca baguma bakina banganya naho cubona sport cayigaragaza rero nivyo nico gituma football yo biraryoshe kandi irakomeye je nivyo novuga kuri Newcastle no bari biteze ahubwo yuko bari bo muri Arabie Saoudite bashiramwe amahera menshi akagura abakinyi bakomeye ariko byabatangaje ahubwo biguriye abakinyi miliyoni 2015 30 no mugwe wubatswe bigurira abakinyi baciriritse ba Lucas Paqueta ba Isaac nabandi ntuze ya Maxime muramwibuko ariko ikintu cyatangaje abantu benshi nuko iriya mugwi ingene ukina uri sude bose uri koraba n'ingene ukina bafise je inyaruka nk'iyo mu Budage rero barifitiye n'icizere uravye ngera bakina yego ndani muri ubwo rero nibaza yuko ico cobera ahubwo icirwa ku migwi ikomeye aho riyo kuyumvira yuko nk'akaroro nko kuri Paris Saint-Germain aho kuyumvira yuko utunga umukinyi ahembwa miliyoni 50 ari umwataka mugu mu defenseur ugasanga ahembwa miliyoni 3 ivyo bintu biratuma mu mugwi hataba icizere hagati y'abakinyi mwavuga ati wewe shahu genda watake cyane ni uhembwa meshi hajya naho bitavugwa ariko indani muri bo bitegerezwa biba bihari rero nibaza mu Bwongereza turangiza mu Bwongereza Tottenham equipe ya Aston Villa na Brighton nazo nyene equipe zimeze neza iyi equipe ya Aston Villa ndabutse ko Emery atarayizamo yari kuri 17e place ego umukoci yari parmi les équipes zishobora gutibuka Aston Villa irokita Emery ego uwo munsi tuvuga na Aston Villa iri mu kibanza ca gatandatu bivuze ko Aston Villa ishuye ku maintain kino kibanza l'année prochaine Aston Villa izobera muri Europa League umva ko Emery
kimwe tubwira c'umutoza Yego. nawe nyine ashobora guhindura ekipe Cyane gose. agahindura esprit ya ekipe ni kuvuga ko Emery Unai ira bien travailler tuvuga ko ekipe kuyikura kuri 17e place ukayizana muri ekipe zitandatu za mbere zo mu Bwongereza ni exploit iteye ubwoba kudisha pour Emery Unai ni numukoca imigwi yose itinya ukaba ugiye gukina nawe n'abantu barabizi ekipe igiye gukina na Aston Villa ukimubona ujya mutama utangura kujugumira ujya mumenyeza Unai Emery afise na carrière nziza kuko muramwibuka muri Sevilla twara Europa League zitatu zikurikirana no muri Paris ntiwovuga ngo ntiyagerageje yarakinye abo Paris nuko ifise nayo problème muri organisation yabo nayo handi hoho ujya mumenyereza Unai Emery arashoboye hama Lewis tunyarukije Tottenham nayo negize imisi terekane ibintu vya hatari bamwe bakavuga ati nabamenyereza bagiye baraguzaguza navyone nivyo nkajya ko kwa Chelsea kubisanzwe ntiwoza muri sezo yose guhera ufise abakoca bane bagera barabisanya deja umugwi ubuhombe kuko ugenda umuhaye amayendamite hama umwe wese aje atora abakinyi biwe kandi azana systeme shasha abafise abakinyi b'inkundwa akazi basanga ekipe byagoye ingene bagira management ugasanga ari uruhande gwegamiye naga n'urundi ruhande gwegamiye ahubwo yakomera ivyo ntiko byifuza muri Primus League ahubwo Primus League niryohe nkuko yaryoshe Primus League nayo nyene bari babahindaguye mugabo urabona ko gusa nibaza ko Tottenham naho ntiri habi mugabo turavye ingene wari umugwi wamuza mu bibanza bitatu vya mbere wifuza gutwara igikombe ibi byo guhindura umukoca ibi biri mu bintu vyakoreye ko Bayern Munich mu kuvamwa muri Champions League nta kuntu bari kwirukana umukoca ngo ujya nawe ategura umugwi mu ndwi zibiri benshi barabivuga nawe kuva shikara nta rukino namwe aratsinda bica ubu amaze kugira amadefete 3 mu nkino zitandatu mbatari zingahe anganya nuwahahoze afise zitatu mu nkino hafi 30 urumva yuko ni ibintu biteye ubwoba bakunzi ba NDUFA SPORT ka tubandanirize hariya mu gihugu ca Espagne dukwapanye muri Espagne mu wa Real Madrid na FC Barcelona imigwi tangaje gose kuva na kera kandi ikebana cyane gose ariko rero abakunzi ba FC Barcelona kavuga yuko ngo igikombe bamaze kugitwara aho mbere n'abasesangutsi benshi bavyemeza yuko bagitwaye Real Madrid nayo ati ntitwebwe ibikombe dufise ADN yavyo ati no kukanyuma tuzotegezwa gukina gushika championnat ihere ndabibutsa yuko Barcelona ifise amanota 76 Real Madrid nayo ikabisa amanota 65 barusha amanota 11 yose akageze ku ndwi ya 31 urumva Lewis asigaye inkino inkinindwi urumva ntavyi we nawe ubona yuko Barcelona yamaze gutwara igikombe cyane mbosi ndabivuze ubone guhera nibaza ko twohera nko kuva mu kwezi kwa gatatu cyane gire Barcelona arusha amanota 11 Real Madrid benshi uretse na twebwe abasesanguzi bugerageje kuraba Real Madrid uyu mwaka muri La Liga ni yajiri determine cyo kimwe na FC Barcelona je nibaza ko kabisa 80% ya La Liga Barcelona yaramaze bagitwara iyo iza kuba yindi champion ikomeye uvuga ngo botsindwa amanota yarasigaye yari menshi ariko ni Barcelona mu nkino zitanu itsindwamwo rumwe urumva uravye amanota ibasumvya igikombe isa n'igifise ni nyuma yaho zitsindiwe ryari zose zigatsindirwa rimwe ariko Real itsinzwe ibitsindo 4 igatsindwa n'umuntu umwe ivyabodetse mbere gose yuko muri kahise ka Real Madrid agize umukinyi wa gatatu yinjiza ibitsindo 4 aho no ibutsa Lewandowski muri Ligue des Champions 2013 arekaba n'uwundi mu myaka yaheze cyane gose intambara yese gihera urumva yuko Real Madrid ubu yisizuguye gose ku buryo no mu mateka cawandika n'ubundi rero muri La Liga nta vyishi cyane biriyo kubera urabona ko mu imyaka iheze utavuze Real Madrid vuga FC Barcelona ama Barcelona nayo biravugwa yuko iri muri crise financière atamahera ifise ariko yuko guhindura iriya stade camp nakayigira Spotify navyo biriko bizana amafaranga bakaba ariko biyumvira yuko bashobora kuzana kiriya gihangangere Lionel Messi ariko uriya
mu president wa La Liga Tebas yavuze yuko ngo ubu biracagoye baravye uburyo Barcelona ifise yuko bigoye kuzana kiriya gihangangere Lionel Messi kubera acahembwa menshi namwe mugura make mugabo maze salariale ikiba nini cyane oya ni agomba gufasha umugwi wiwe azoraba ingene abigenza hama abarahembwa make kuko nubundi vision yiwe so kugenda gukina ubu no kugenda mu nyuma kazoja muri staff ya equipe Bwana Branco nkuko wabivuze mu mahiganwa iburaya hagize imisi hibonekeza yuko imigwi yari yanyuma nko maye masezi aheze ahubwo ikiraza imbere imigwi yari nko hafi nayo ikaje bwa nyuma tuvuga nka Seville mu imisi yari umugwi wa nyuma Seville kandi wahoro mu gukomeye Seville bibarizwa mu kibanza ca 11 hari umugwi wama ubarizwa kuri 4 5 6 kandi champion igomba ihere urumva ibintu biguma bihinduka wari umugwi uharanira Ligue des Champions hama ubu kanyaranira gukoroka urumva itangaje ni Valence yoyo nagatangaza ku mugwi wa 15 ibarizwa amanota 33 mu kibanza ca 16 urumva yuko iri mu migwi mu migwi itanu ishobora gukoroka urumva ko arakamara amaza nk'umugwi nka Valence tuzi wari umugwi ukomeye uhatana na za Real bahuye na Real uvuga ati basi turabonye uwundi mugwi urundi rukino umenga ruragoye yes Branco Bwana Lewis tugenda hariya mu gihugu c'Ubudagi Bwana Lewis na Branco twadoje kubivuga yuko umumenyereza Tuchel atariko aroroherwa aho umugwi we ubarizwa mu kibanza ca kabiri n'amanota 59 Dortmund yakifise amanota 60 bageze kuri kundwa 29 urabona yuko igikombe adashobora kugitwara ko mu Budagi Tite na Blanco uko bimeze na nubu ntikarasobanuka Dortmund Bayern Munich ziracafightinga nibaza ko zizobwana gushika ku munsi wa nyuma yes reka turindire turabe ariko Bayern nta muntu yoyiha icizere buye kubera irakobitwa cyane gose na Union Berlin ntiri kure reka turindire ingene bizogenda Bwana Branco bakunzi ba NDUFA SPORT hariya mu gihugu c'Ubutaliyano muri Serie A aho byaramaze kurangira Serie A Napoli kumwe na Osimhen ashobora kuba bagitwaye ni Napoli maze kwerekana ko igikombe yamaze kugishira mu minwe yayo muri Ligue 1 naho nta vyinshi cyane gose naho ni Paris Saint-Germain irusha amanota 6 umugwi wa mbere wa kabiri bambe urumva naho nta bintu ni Paris Saint-Germain akenshi mu Faransa nta mukonkira mu imyaka iri hafi nta mukonkira dota yifise yes Lewis nitwogenda tworangiza tutavuze ibintu bijanye na transfer umugwi umukinyi Jude Bellingham wa Dortmund ngo ashobora kuba yemereye Real Madrid ko azokinira guhera itariki 30 z'ukwa gatandatu ni Bellingham ibiganiro bigeze kure na n'umugwi wa Real Madrid akaba bari hariya mu Budagi kugira ba negocie neza na famille yiwe arabingene yose hama Lionel Messi nawe twamaze kwigaruka ko Barcelona iramwifuza ariko uburyo bw'amafaranga nabwo bukabuca ni na Leo Messi equipe ya Barca imaze guciraho kese ku bafana bipfuza ko Leo Messi agaruka bamaze gushiraho kese yo gufasha n'umufana wese wo mu Burundi canke uwari we wese yumva ko Leo Messi akeneye kugaruka muri FC Barcelona bamaze gushiraho kese batere mpaka bijana bashiye muri kese ko Leo Messi bakunzi ba Barcelona rero ubwo butumire babwumvise muze muraterera ibingorongoro bikoroke kugira Leo Messi asubire kuza muri FC Barcelona ariko ku myaka 36 afise nibaza yuko ata bintu vyahatara kishoboye atari kubarya amafaranga menshi hama twihuse PSG ngo yashaka umusatirizi wa Lille Jonathan David ariko kuri kumugwa wa PSG nta iyo profile ntitwovuga yuko ibereye gukinana na Neymar na Mbappe hama turangiza hari igikombe cha Coupe de France finale izohuza umugwi wa Nantes na Toulouse aho byitezwe yuko uriya mu president Emmanuel Macron ariwe azotanga igikombe ariko rero kubera hari itegeko aheruka gushinga ryoko abene gihugu bategezwa kugira retraite ku myaka 34 ivuye ku 62 aho rero bagize imisi mu migaragambyo bamwiyamiriza aho rero ngo vyitezwe yuko abafana ngo bazomuvugiza ko amasifre menshi cyane gose aho mbere iri ya federation yo mu Faransa yavuze yuko ngo
Emmanuel Macron atazoshobora kushika hagati mu kibuga ngo atayikombe ahubwo azoguma yicaye muri tribune ibintu vyinshi vyateje impaka mu bakoze umupira w'amaguru urumva ko politique n'umupira w'amaguru bicanganye bica biburudubi dusabira yuko umupira wacu tokwivangamwo politique ko politique ya football ntibijanye nibaza yuko vyo twateguye bigarukiye ngaho Branco nibaza yuko vyari bimeze neza nukuri nabashimiye nibaza ko nawe wabona ko yaramavuta ego natubashimiye cyane Branco. Okay turabashimiye cyane bakunze ba Ndufacom TV mu bandanye mudushigikira cyane murabona ko ikiganiro gihera twumva twogumana namwe ariko ntivyokunda hari ayandi makuru abadusize tuba twirukanze kurondera ariko ico mukoze mu bandanye mutuba hafi mu kupartage ibyo dukora mu gutuma chaîne yacu iduga ikagera kure mugandanye mwibuka namwe kuza kubaza ama service agiye atandukanye muri Ndufacom Company niyo ituma natwe iki kiganiro kibashikira idufata mu mugongo namwe rero muze babahe ama service mamukeneye urabakeneye amakamera cankwe iki ibijanye n'imanza abagomba kwiga icongereza no kwandikwa birabandanya n'izindi service zigiye zitandukanye gukotesha imodoka kuzana ibidandazwa bivuye mu Bushinwa abazohashika barahazi ni impande iri rya Otebe impande ya Bicol ni hafi harazwi bazohashike bazohasanga service zigiye zitandukanye yari NDUFA SPORT nkuko mubimenyereye ikiganiro cari kiryoshe nagasaga ngira ni ubukurikira turi kumwe namwe mu bandanye mudushigikira ciao ciao.